aho hambere nk'akarorero abavyeyi wasanga bariko batuyagira bakaducira imigani, amaze bagucira imigani wewe nk'umwana muto ntushobore gutahura ico bishaka kuvuga. Iyo ndabiravye nsanga muri kino gihe niho uza gutahura ico ivyo bashaka kuvuga. Nk'ako bavuze ngo ushaka umubira abirakuya, ushaka umubira abirakuya, canke ngo ushaka inka aryama nkazo. Vyasigura ico gihe uri umwana wumva udashobora gutahura ikintu na kimwe, mugabo bashaka kukwereka neza ko kugira ngo ushike ku bintu bikomeye mu buzima utegeza kugira ibintu bikomeye ukora, kandi utegeza kugira ibintu bikomeye uheba. Ushaka kuryama nk'inka bisigura ngo iyo nka yawe namba ushaka kwizana amata canke kwivyibuha ukaronka amata akwiye, nuko uteza kuyahirira, ukayirondera icuhiro, ukayigirira isuku ahiba, ukayikingira. Ariko twebwe nk'abana turiko turavyiyumvira ntitwumva neza ko bijanye n'ibikorwa by'amaboko canke ibikorwa ibindi dukora, mugabo wasanga bakubwira akagumye bagumako ko ari kugira ngo umwana yumve yuko mu buzima ivyo ukoze byose ntibizoca bigenda neza. Uzokora ikintu canke usubiremo, canke usubiremo. Bavyo bagumye bagumako bisigura ngo kirazira guheba. Abongereza bakoresha ijambo ngo never give up, bisigura ngo akagumye bagumako wakoze nivyo, washizemo ingufu zawe zose, washizemo ubwenge bwawe bwose, ariko vyanse hakuca uhagarika, subiramo urabe. Ntuhagarike, subiramo kandi. Bwari uburyo abavyeyi bariko batuhatira gukora cane no kutaca ducika intege kubera ko ivyo twateguye bitagenze nk'uko twebwe twashaka. Ndabaramukije mwese abanywanyi ba Linox TV. Akazina kanje nitwa Charles Karorero. Kuno gusi nkabangiye kubayagira kubijanye n'ubuzima bwa kera kuziko. Turaza kuganira kubijanye n'indero abavyeyi ba kera hariya ku gatumba baha abana babo, hanyuma mu kurangiza duheze tuvugane kubijanye n'indero ya kino gihe, mbega bihuriye hehe canke bitandukaniye hehe. Kera nifatiye akarorero ku buzima bwanje, nakuriye muri komine ya Rumonge, aho abavyeyi ba kera batanga indero itandukanye niyo tubura muri kino gihe. Ndashaka gutanga urorero, twarigishwa kubaha abantu bakuruta, kuvugana n'abantu wicishije bugufi, kumenya ingene wishura ubanje kuraba umuntu muriko muravugana uwo ari we. Kanatsinda hari ibintu tutakibona, umuntu akuze ashitse naho waba wicaye waramubisa ku ntebe, hanyuma nawe akaba ari we yicara. Mu kuramukanya abavyeyi batwigisha ko ari vyiza ko umuntu aramutsa umuntu akuze amusumba n'amaboko abiri. Ikindi kirenze kuri ivyo nuko abavyeyi canke undi muntu aguhamagaye waramwitaba, kuko muri kino gihe usanga hari abana uhamagara baguma bakora ivyo ariko barakora, ariko ico gihe umuvyeyi yarakubwira ati baguhamagaye itaba kandi ca uza kugira ngo bakubwire ico baguhamagariye. Kubijanye n'imico n'imigenzo itandukanye y'abantu, abavyeyi baraduhimiriza cane ko iyo ugiye mu muhana ukwiye kwitwara neza. No kuvuga ngo ntupfe gukinisha ibintu vyaho usanzeho, ntupfe kwicara aho ubonye, kuko hari igihe wasanga hariho nk'intebe ya mutama wo muri urwo rugo uwari wese adapfa kwicarako. Hanyuma ikindi naco nuko mu gihe bazanye imfungurwa ku gatumba iwacu je aho mvuka, bazanye imfungurwa bagashira imbere yanyu, mu gukaraba mwakaraba bivanye n'ingene musumbana. Ntabwo umwana muto yatangwa gukaraba bakuru biwe batarakaraba. Uri muto waba ubizi ko urindira abandi bose bagakaraba bagafungura. Muhejeje gufungura naho wari guhaga ugahaga imbere y'abandi, ntiwashobora kuca uhaguruka ngo ugiye gukaraba. Wararindira bose bagafungura bagaheza, hagatangura gukaraba bamwe bakuru maze bato bagakaraba mu nyuma.
ku bijanye navyo n'inyigisho twahabwa, abavyeyi batwigisha mu buryo butandukanye. Ndibuka mama wanje hageze ku kagoroba hareje gufungura, ntabwo twafungura ngo ce twinjira mu nzu turyame. Murabizi mu myaka iheze ntabwo imbonesha kure zari ahantu henshi, nta matelefone yari ahari, amatelefone ngendanwa. Twaca twicara imbere y'inzu ku karago bashashe, maze agatangura kudutitira ibitito, akaducira imigani, hakabaho n'akanya k'ibisokozo, aho wasanga harimo inyigisho nyinshi. Ico gihe tukiri abana ntabwo twigera tutahura inyigisho zirimwo, ariko iyo dusubiye kwiyumvira kuri iyo migani niho dusanga by'ukuri harimo inyigisho nyinshi z'ubuzima zimwe two kwitwara. Igituma tutabitahura twumva bavuga ibikoko, tukumva ari ibikoko bivuga, tukumva ari impanuro bahaye igikoko cahaye icana cacu, mugabo ntirutahure nk'abana batoko izo mpanuro ico gikoko gihaye icana cacu zari impanuro abavyeyi bariko baraha twebwe abana kugira tumenye ingene tugira nte twigenza. Ikirenze kuri ivyo nuko impanuro abavyeyi baduha zaba ari impanuro ku bijanye n'ubuzima bwose muri rusange, ubuzima bwo gukunda ibikorwa, ubuzima bwo gukora ibikorwa vy'amaboko. Waba uri umunyeshuri, waba utari umunyeshuri, waba uzi neza ko urabye ku bavyeyi bavyo bakora, utegeza kurondera ubuzima, utiteze ubuzima gusa ku ishuri. Ndashaka gutanga akarorero nuko mu buruhuko ntabwo byaba bimeze nk'umwanya wo kuhirwa kuri televiziyo gusa, ko nta nizari zihari ico gihe. Aho jewe nakuriye, uburuhuko wari umwanya wo kurondera amafaranga, wari umwanya wo gukora ibikorwa kugira ngo ishure rizotangure wamaze kugira nte kuronka ibikoresho by'ishure. Hari ikintu nkunda cane abantu biki gihe batayisha kwa katuzo, ni ikintu bita gusangira imfungurwa. Ko je navutse mu muryango atari muto, wasanga baduhaye ku isahani imwe nini ya biti siniya, bagashira ko imfungurwa tukayikwikuza, tugafungura dusangirira hamwe. Hanyuma ukabona ko mukuru imfungwa ziri mu guhera, nubwo yabatahaze ahagarika akareka nka je nari muto mu muryango, twebwe bato akareke dufungura ivya nyuma. Ivyo bwa mbere gufungurira hamwe cyari ikintu kizana urukundo mu bana, kandi cyari ikintu kizana kwiyumvira nako. Mukuru wawe yarakwiyumvira akavuga ati ko ari muto yiwanje, injyana agiye ntora inshuro natoye wese zo yatoye, nkuko ari umwana reka ngeze ahantu mpagarike nawe abandanye. Hama vyatuma nawe muto wumva ko agukunda, ko akwitayeho kandi ko agizene ko akuzirikanye. Ikindi numva novuga ku bijanye n'ubuzima bwa kera ni kijanye n'ibikorwa. Nibuka ko nkiri muto natangwe guca amafaranga mfise imyaka 7. Nari umwana muto cyane, niga mu mwaka wa 2. Ubwo ugasanga muri ico gihe uragenda ukarangura ibiyoba, ukabikaranga, ukabitekera, ukabishora. Kuko mvuka mu komine ya Rumonge, ukagenda munsi y'ibigazi ugatoragura ivyo bita imise, ukavyegeranya, ukagenda ugashikamira ukabihonda, hanyuma ukadandaza iyo mise kugira ngo uronke amafaranga. Nibuka ko hagera igihe nkena nk'amafaranga hagenda kwitanganika, aho banikiye indagara hirya no hino kugira ngo mfashe kwanura indagara, hanyuma bagaheza bakaguha tudagara dukeya, tudagara tumuka twaramuhira utuntu katudandaza, ugashobora kuronka amafaranga. Nukuvuga ngo twakuze twigishwa kurondera amafaranga nubwo twari turi abanyeshure, atari kurindira ngo nzoheze hanyuma mbone gutangura kurondera amafaranga. Hanyuma ikindi naco novuga nuko ubuzima umuntu yababayemo nubwo bwamusunikira kurondera amafaranga. Hari akantu utashobora kuronka, abavyeyi bubu bica bigorana kubera ko usanga umuvyeyi arondera vyose, agaha umwana ibintu vyose, maze umwana akabona ko ashobora kurindagera muri kaminuza atari faranga arondeye, kuko ikintu cyose akeneye umuvyeyi arakimuha. Yamara wasanga twategerezwa kuja gusoroma imyumbati, nk'akarorero je umuryango navukamo. Tukagera gusoroma imyumbati, tukayitonora, tukayinika, tukayanikira kugira ngo izovemo ikivunde. Byasaba ko tuja gusenya, nta makara yagugwa, nta nkwi zagugwa, twaja mu ishamba kuzisenya, amazi tukaja kuyavoma. Hanyuma uretse ivyo kuvoma no gusenya, impuzu byaba ngombwa ko wiga kumesa impuzu hakiri kare. Nta bakozi bari bahari nkuko bimeze mu gisagara, wasanga ari wowe nyine tuza kuzimesa,
abavyeyi ntabwo twazimesa neza, ariko nkaje n'aba hafi ya Tanganyika waragenda ukazikubita mu musenyi, hari igihe waronka isabuni, hari igihe utayironka, mugabo ukabona ko impuzu ivuyemo ubucafu. Uri mu bukene nibuka ko hagera nk'igihe usanga impuzu urayimesa ukayanikira, ukaca wigira mu mazi ukaguma woga kugeza igihe impuzu yuma, ukava mu mazi ukayambara ukabandanya. Nukuvuga rero abavyeyi ba kera bigisha abana babategura ku buzima bw'ibikorwa kugira ngo umwana amenye ko si ibintu byose bazomukorera. Wagera gutangura ishure uzi neza ko utegeza gushika muhira. Ndavyibuka hari ibintu nibuka bikankorako, niga mu mwaka wa mbere nkataha muhira nkashika nariko namushikanje nkurikira, dushitse tukaca dusohora ikivunde tugasekura, umwe akaba mu gusekura undi akaba mu kwarika, hanyuma imboga zaba zitetse zihari, umwe akaba mu kuyungurura ico kivunde, undi akaba mu koza ivyombo, tugaheza tugafungura tugaca dusubira ku ishuri. Twari tuzi ko tutarindira ngo mama ashike kuko ari mu murima aza gutaha atevye. Nkavuga nti rero uravye ukagereranya muri kino gihe n'igihe ca kera, ucubona itandukaniro rinini cyane. Abana ba kino gihe ubwa mbere bafise ibisamaza byinshi twe tutari dufise. Nta televiziyo twari dufise, nta telefone twari dufise, nta amaradiyo yarahari mugabo nta bibanza vy'amateatre n'amasinema byari bihari abana tugenda gusamariramo. Bisigura ngo wabuze ko ari ibikorwa, umwanya atari w'ibikorwa, wari umwanya w'ikiyago hagati mu muryango. Ariko muri kino gihe hageze ku meza uri wese yunama mu telefone, ntumenya ngo mwene wanyu yiriwe gute, ntumenya ngo mwene wanyu arakomeye, ntumenya ngo mwene wanyu yagize ikibazo ku ishure, yagize ingorane. Nta mwanya uhari kuko nuwo mwene wanyu yavuye ku ishure, abo bana bose usanga bose ari ku telefone, bigatuma ntibamenye ibibazo abandi bahura navyo, kandi nabo ubwawe ntibakundana ngo bagiranire ubumwe kubera ko nta mwanya wo kuyaga no kwitanaho ubaho. Nkavuga nti ku bavyeyi ni vyiza kwibuka ko kugira ngo abantu bakundane nuko bayaga, abana basubire ku kiyago. Telefone zigira ikibanza cazo, televiziyo zigira ikibanza, ariko twibuke ko irya ndero yo kuziko ya kera niyo yatumye abantu ba kera twibaza ingene bari babayeho. Nuko bafata kanya bakayaga, nuko bafata bigisha abana bibikorwa hakiri kare. Umwana akiri mu wa mbere akaba azi gucumba ubugari ashobora gufungura, umwana ari mu wa kabiri akashobora guteka agaceri cyangwa utundi dufungwa ashobora gufungura. Ariko muri kino gihe twama twabibonye, umwana akagera mu w'indwi atazi kwimesurira impuzu, umwana akagera mu 8 mu w'icenda agaheza ishure adashobora guteka imfungwa ashobora gufungura. Abavyeyi biko ko afise ubuzima bumeze neza nibo kenshi babikora, mugabo umwana yagera guheza ishure ngo baramurungike hanze, yagenda hanze igihugu asanga ntazi guteka, nta bakozi bariyo, bikamugora agatangura kugira ibibazo. Umwana ibikorwa ntivyica, ibikorwa ntibivuna, ahubwo twigisha abana hakiri kare, tubigisha ibikorwa. Ivyo bikorwa bazobidushimira mu nyuma bamaze gukura, bagasanga wamwigisha guteka akiri muto, kumwamwigisha kwimesura impuzu akiri muto, kwisasira igitanda akabazi ko avyutse ataca avyuka ngo agende, bizomufasha mu buzima bwe bwa minsi yose. Ageze ahantu asanga atawundi muntu afise ashobora kubimukorera. Wewe nk'umuvyeyi ntabikubwira muri kino gihe, ubimubwiye yumva umengo uri kuramuhohotera, kuko arabona umukozi ahari yari gukoropa icumba ciwe, arabona umukozi ahari yari kumumesurira, kuvuga ati no, nta mukozi yinjira gukoropa icumba cawe, ube nk'umwana cikoropere. Muri ico gihe bimuha sens de responsabilité yuko ibintu byose yononye niwe nyina vyegeranye. Umwana akiri muto naho yoba imyaka 3 nambaye ko aranywa ji igaseseka, nafata gatambara akozeko ntakoropa neza, mugabo wewe ukuze ucuze uhagire neza, ariko yumve neza ko ivyo yononye ari wenyene abikosora. Umwana akura kundi ibikorwa, umwana kure avugana ayaga n'abavyeyi, ayaga nabo bavukana, basangirire hamwe kugira ngo bikomeze ubumwe. Indero ya kera iyo tuyiravye turayifuza muri kino gihe tukayibura, kubera ko dusanga twaratwawe n'ibidukikije vy'amatelefone, amateleviziyo, amaordinateur n'ibindi, amafilme, kuburyo twayifisa akanya ko kuganira nabo twubakanye, dufisa akanya ko kuganira nabo tuvukana, dufisa n'akanya ko kuganira n'abana bacu.
baradukunda bakatubura, tugataha twishinga akazi kumbure, tugataha dutevye, abana adashaka kutubona. Niyo mpamvu muri kino kiganiro nipfuje kurangiza ndababwira nti dusubire ku ndero ya kera. Iyi ndero ya kera tuyirabye usanga yategura umwana ku buzima bwaho hanze, kuko ubuzima bwaho hanze ntibugira imbabazi, ntibuzomubabarira kubera ko yakuri ahantu heza, nataba afise indero, nataba amenyereye ibikorwa, bizomugora kwiforsa gukora ibikorwa ariko arangije kaminuza. Murakoze mwebwe mwese mwakurikiranye ino mbonesha kure Linux TV.